mugira mwumvirize ikiganiro cy'ibikorwa bya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunze bisamiriza mu byo wacu Bikira Maria, mwebwe mwese muri ko muradukurikira muri ngaha i Burundi mu bihugu bibanye no mu bihugu vya kure, turabaha ikaze mu kiganiro cyanyu cy'ibikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mbega urunani igikorwa ca papa c'urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo biyemeje kumesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo turagitegera twese. Ico ni kibazo umwe wese ashobora kwibaza mu ntango za kino kiganiro. Tukaba turi kumwe n'umutumire ngaha agomba adufashe gutegera neza ico gikorwa kugira ngo umwe wese aze kumva uruhara kwiwe muri ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo cyane cyane biciye muri ico gikorwa. Reka rero ndamuhikaze ni Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye mu missionnaire mu muryango w'abasaveriano, akaba asanzwe ari umunyamabanga ku rwego rw'igihugu cacu c'u Burundi w'ico gikorwa nyene c'urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo biyemeje kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Patiri Jean Dieudonné, mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Namwe muramutse bariko baratwumviriza. Ego turamutsa abavukanyi bose bakunze bisamizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana wacu igijumani wanyu, namwe mwese muri kumuratumviriza hirya no hino ku isi yose. Murakoze cyane. Reka nongere mikaze mwebwe mwese muduteze amatwi muri kino kiganiro kiremeshejwe na jewe Joseph Rizigimana, mu buhinga bw'ivyuma Elade niwe kadufasha kugira ngo amajwi abashikire tuzatevye mbere duce twinjira mwidonido ry'ikiganiro. Nkuko narimeje kwivuga Patiri Jean Dieudonné, abantu turakeneye kutegera ico gikorwa ca papa c'urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike biyemeje kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. None ico gikorwa catanguye ryari, cyatanguriye hehe, binde yagitanguje? Murakoze. Ico gikorwa catanguriye mu gihugu c'Ubutaliyano, gitangujwe n'umusaserdoti mu missionari Paolo Mana mu mwaka w'igihumbi 1916. Uwo Paolo Mana rero turazi ko yavukiye mu gihugu c'Ubutaliyano nyene, acejwe ari mu muryango wa missionari bita Pime. Murakoze cyane. Kuri ico gikorwa mutubwiye Paolo Mana we yatanguje ico gikorwa kugira tubitegere neza, tuze kumva neza ico gikorwa, mutubwira mu ncamake ubuzima bwiwe uko bwagenze. Murakoze cyane. Paolo Mana navuze ko ari umusaserdoti avuka mu gihugu c'Ubutaliyano aho bita mu gihugu c'Ubutaliyano aho bita Avellino mu Butaliyano. Yavutse ku igenekerezo rya 16/0 1872. Akaba yari umusaserdoti rero yakunda kumenyesha inkuru nziza, yari umumissionari, yarakunda rero kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Uwo mutima rero yarawufise mu buzima bwiwe. Niho yumvira rero gutanguza urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana, abafurera, ababikira, abo twita abamenyesha Imana, abarayike bakunda ubutumwa bw'umenyesha inkuru nziza. Aravuga ati birabereye yuko abasaserdoti bavuka mu diocese nabo bogira umutima wo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Murakoze. Ego murakoze cyane. Muri ngaho nyene kw'iryo jambo muheje kutubwira abasaserdoti avuze yuko bibereye ko bogira umutima kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ngira ngo mudusigurira neza ico iryo jambo rishaka kuvuga, kuko twese tuzi yuko abihebeye Imana baba abasaserdoti bo begukiye amadiocese bamenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo, ariko ijambo yashaka kuvuga mu kuvuga uko neza na neza n'ijyanye. Kubisanzwe Paolo Mana navuze yuko ari muri umuryango w'abasaserdoti ba missionari. Muri Ecclesia turazi yuko hari imiryango y'abasaserdoti ba missionari bafise ubwo butumwa, babyitegurira mu marerero mu gihe bari mu maseminari iwabo, mugabo akaba bake. Akabona yuko rero hari n'abasaserdoti bakora ubutumwa mu madiocese wabo, begukira diocese yabo. Niho rero yaheza akavuga ati birakwiye ko abasaserdoti bo banyemesha basanzwe bamenyesha inkuru za kwisi yose, ariko ubutumwa bwabo bwegu barakwiye ni bake.
birakwiye yuko rero n'abandi basaserdoti bamenyesha inkuru nziza ariko bari mu madiyoseze yabo bogira urunani bakaja hamwe, twese tukaja hamwe kugira ngo umutima wo kumenyesha inkuru nziza muri ekleziya ibe inzira imwe nkuko ekleziya ari imwe. Ego none rero niho ryacha bivuga ati birakwiye yuko notangura kwigisha no kwibutsa abasaserdoti canke abihemana mvukira z'igihugu canke kiriya kugira ngo nabo baronke umutima wo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Murakoze. Ego murakoze, ngira ngo umuntu agerageje gutegera bo abegukiye amadiyoseze bakora ubutumwa nyene bwegukira muri diyoseze gusa, kumbure ntibarenge amadiyoseze ngo bagenda handi. Ngira ngo yo bashaka kuvuga yuko boheza bakarenga amadiyoseze bakaraba n'ahandi hari ubwo bukene bwamenyesha inkuru nziza kugira ngo bashe kubunganira. Ego cyane murabivuze neza, nico kintu catumye atanguza ugo runani avuga ati birakwiye yuko abasaserdoti abihebeye Imana babikira abafurera abo bamenyesha Imana ba Kristo bose bashira ubwo butumwa abepiskopi avuga ati igihe batogira umutima wo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose abasanzwe bafise ubwo butumwa wo kumenyesha inkuru nziza ni bake ntacyo bwomara. None birakwiye yuko isi imenya Kristo iciye kuri abo bose abataguma bari muri amadiyoseze yabo bakwiye kugira umutima wo kumenyesha inkuru nziza, cyane cyane yifashishije ibitabo vy'ekleziya ico bita Adgentes, igitabo kijanye kiri muri nama nkuru ya Vatikano ya kabiri gisaba yuko bose bomenyesha inkuru nziza ku isi yose. Noneho mu mwaka uheze turazi yuko twagize umwaka wari umwaka uhambaye kumenyesha inkuru nziza, aho muvye wacu Papa Francisco yifashishije rya kete ryari maze imyaka 100 rya Maximo Ilud, aho ayasubira kutwibutsa yuko uwatije wese ari umutumwa. Murakoze. Ego murakoze cyane. Mu butumwa yaranguye Paulo Mana ivyamuranze cyane nk'ubukerebutsi bwiwe n'ivyahe? Paulo Mana yari umumisionari w'inkerebutsi kuko ubwa mbere novuga nti yaragize ico cyumviye ubwa mbere. Icyo cyumviro ubwa mbere avyitegereza arona yuko bikenewe yuko yotanguza urwo runani rw'abasaserdoti begukira amadiyoseze ruharanira kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Akavuga ati abayihebeye Imana bimvukira ntibakwiye kuguma iwabo, barakwiye nabo kugira uwo mutima wugurukiye ibindi bihugu ayandi makungu. Yarumva ko mu gihe amenyesha Imana ababikira abafurera n'abasaserdoti badakanuye ngo babona akamaro ko kumenyesha inkuru nziza ku isi yose, nabivuze amisionari basanzwe baravyihebeye ntiboshobora kubikora bonyene, kaba nkako ekleziya nimwe. Ikindi yarifuza yuko urwo runani rw'abasaserdoti abo bose bihebeye Imana nabo bose bafise umutima wo kumenyesha inkuru nziza ngo kwigisha umuvukano uva ku Mana imwe Data Mwana Mutima Mweranda. Gutyo nkuko Yezu yahejeje akaza kwisi kumenyesha inkuru nziza, akaza avuga ati nk'umumisionari wa Data, akaza kugira ngo abantu bose bamenye Data, niko natwe rero twese twabatijwe tumaze kumenya Yezu tuheza tukaja hamwe kugira ngo turengere ibyo byose bidutandukanye haba mu gihugu. Hariho abantu twikundira kugumira wacu, ego akerekana yuko hakwiye ko yotera kamba abasaserdoti begukira amadiyoseze abihebeye Imana bimvukira ngo bumve ko bogira uwo mutima wo kumenyesha inkuru nziza, bowerekeza kuri bose ataguguma mu gihugu cyabo gusa canke bagashobora kugurukira abandi bantu izindi ntara bakumva yuko boja kwiga izindi ndimi, imico n'imigenzo, bakigisha ijambo ry'Imana mu bindi bihugu bifashishije imigenzo yabo, bifashishije indimi zabo, bifashishije ibibaranga, bakamera nkabo maze bakamenyesha inkuru nziza mu bandi bantu kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Murakoze. Ego murakoze. Mu buhinga bw'ivyuma badushiremo akaririmbo tumira mate duce tubandanya. Inkuru nziza
Burakoze cyane Elade kuri aka karirimba mudushiriyemwo ko hari ibimenyetso vyerekana yuko duhamagariwe kumishaho inkuru nziza ya Yezu Kristo. Patiri Jean Dieudonné mwariko muratwigisha ku bijanye n'urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike biyemeje kumishaho inkuru nziza ya Yezu Kristo. Tukiri kuri Paulo Mana yatanguje ubwo runani mwaheje kutubwira uwo ari we, ariko mu nyandiko ziwe ibyo yagiye arandika ikintu uno munsi mwotubwira tugasigarana co nica. Murakoze cyane. Paulo Mana yaranditse vyinshi kugira ngo ubwo runani rutangure. Araheza aravuga ati twese turi abamissionari, tuje hamwe twese tugira urunani rwo kumenyesha inkuru nziza maze Kristo amenyekane kw'isi yose no mu bantu bose. Araheza arandika ibinyamakuru bimenyesha iryo jambo kugira ngo abandanya bikwiragiza mu bantu bose babimenye. Aratanguza n'ikigo gitegura abasaserdoti abahimana nabo bamenyesha Imana barayike kugira ngo bagire uwo mutima ugurukiye kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose. Navuze ibinyamakuru mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1916 niho urwo runani rwemezwa na Papa Benedicto wa 15. Turazi neza yuko ariwe kandi yahavuye akandika na rya kete tumaze mu mwaka weze twahimbaza imyaka 100 rya Maximum Illud novuga nti yarafatiye ku vyumviro bya Paulo Mana kuko bari mu gihe kimwe. Ego nuko rero nagomba kuvuga kwerekana yuko uwo muvyeyi wacu Papa na wene Papa Benedicto wa 15 muri ico mw'iryo kete yanditse niho yaheze akerekana uruhara rw'umusaserdoti mvukira ahamagare kuja ahandi kumenyesha inkuru nziza. Atoguma agumye muri diocese yiwe areka aja mu yandi ma diocese akaja mu bindi bihugu kugira ngo amenyeshe inkuru nziza. Murakoze. Ego murakoze. Tukiri ngaho nyene reka nsabe abariko baratwumviriza bose tubahe inimero barashobora kutwakura bakabaza canke bakunganira bagaterera muri kino kiganiro. Bashobora kwakura ku 22 28 ubusa 650 canke 72 42 47 canke 38 ubusa 639. Ndakabasubirira mu nimero mushobora kwakurako kugira mubaze muterere cyangwa mutungandire muri kino kiganiro ni 22 28 ubusa 650 canke 72 42
47 mushobora kandi kwakora ku 68 ubusa gatandatu 39. haro ni nimero ngoma ndabashikirize muza kwandika ku butumwa gusa iyo ngoma ndabashikirize ntimuyakurako ariko muyandika ko ubutumwa busanzwe canke mwandike kuri WhatsApp ku iyi nimero ni 76 532 706. inimero mwandika ko ubutumwa busanzwe cyaye kuri WhatsApp ni 76 532 706. Reka mukurindira kumbure ushobora kwakura canke wandika ubutumwa tubandanye n'umutumire abandanye adusigurira ico gikorwa ca papa c'urunani rw'abasaseredoti abihebeye Imana n'abakristo biyemeje kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ico gikorwa mwakitubwiye aho catanguye n'uwagitanguje mbega nyezina ico gikorwa gifite intumbero iyahe? Murakoze cyane icyo gikorwa gifite intumbero yo kugira urwo runani namaze kubivuga mu gihembo bw'ubuzima bwa Paulo Mana. Gifite intumbero yo kugira urunani rwo kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane ku isi yose. Papa Yohani wa kabiri mweranda ubu aratubwira yuko ukumenyesha inkuru nziza abatarayimenya ni gikorwa kinini cyane kiri ku ntango uravye ibitigiri by'abantu no kugwira kwabo uravye amahindago y'isi iho wacu kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo kiracari ku ntango dufatiye cyane ku nguvu zamenyesha inkuru nziza cyangwa amejambo y'Imana ukuntu bakiri bake ziracari nke n'abantu bacari bake none ubutumwa bw'umukama buracari kure nk'ukwezi ngo buranguke muri kino kimpumbi ca 21. Niho rero tuvuga tuti iryo jambo riratuma ryo shigikira cyane ubwo butumwa kugira ngo ababujejwe n'ababijejwe bashobore kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Murakoze. Ego murakoze. Mbega ubwo butumwa bwerekeye bande? Nabivuze ubwo butumwa bwerekeye abasaseredoti bose cyane abasaseredoti basanzwe bakora ubutumwa mu diocese. Bwerekeye abihebeye Imana cyane ababihebeye Imana bimvukira bavuga bati twebwe tuzorangura ubutumwa bwacu bwo kumenyesha inkuru nziza iwacu. Baratewe akamo kugira ngo bumve yuko icyo gikorwa c'urunani rw'abihebeye Imana rw'abasaseredoti n'abihebeye Imana kihari kandi kikaba nk'igikorwa ca papa. Navuze yuko papa Benedicto wa 15 ariwe yemeje ico gikorwa ariko mu nyandiko ico bita decret papa Pio wa 12 kwigenekezo ya 28 gitugutu 1956 niho yaheza akandika urwandiko gwemeza ko ico gikorwa cegukira papa by'ukuri maze yatanguje ikiganiro ico gorunani gomeje inkuru nziza Paulo Mana akumva yuko indoto ziwe zirangutse agaheza akavuga ati birakwiye ko n'amaseminari hoba amaseminari ategura abamissionari bimvukira baja ku isi yose. Amaseminari ategura abasaseredoti abihe canke amazu marerero yo kumenyesha inkuru y'abihebeye Imana abategura kugira ngo bagire umutima ukumenyesha inkuru nziza. Urumva rero yuko ico gikorwa ni gikorwa gihambaye cyane turacari ku ntango ngaha mu Burundi nibaza yuko bukebuke kizotagetegurwa kandi karanguka tugire Kristo. Naganze Kristo. Murakoze cyane. Icivugo c'ugo runani ni cahe? Uwo muvukanyi uwo muhimbazwa Paulo Mana yatanguje ibikorwa ni bavuga ati twese twungurunani tuba abamissionari kugira ngo Kristo amenyekane ku isi yose. Ego twese twungurunani tuje hamwe tuba abamissionari kugira ngo Kristo amenyekane ku isi yose niko no bivuga mu Kirundi. Murakoze. Mugerageje kudusigurira iryo jambo nshimikiro cyangwa ico civugo kugira tugitegere neza gusumba mugeranije na twebwe abakristo ngaha mu Burundi uko tubayeho mubona ho kogwiki kugira ngo twinjire neza muri iryo jambo nshimikiro. Murakoze cyane. Icokorwa nuko ugo runani gokomera. Ubwa mbere abasaseredoti twese baba bamissionari baba abasaseredoti bukukira ama diocese bakumva yuko ari abasaseredoti bahamagara kumenyesha inkuru nziza ku isi yose si mu diocese gusa si mu gihugu wacu gusa
gutyo abihe Imana nabo bimvukira bakumva yuko mu buzima bwabo bahamagara nabone kugira uwo mutima wugurukiye isi yose kumenyesha inkuru z'abantu bose bo kwisi yose abamenyesha Imana bakumva yuko nabone bahamagara gukora ubutumwa bigisha bajya bajejwe kugira ngo bamenyeshe inkuru nziza kwisi yose. Murakoze. Ego murakoze. Ari umukristo muri Paroisse Jenda yamaze kutwandikira ubutumwa, nashaka kubaza uko ivyo bikorwa bitunganijwe ngaha mu Burundi kugira ngo urunani utangure gukora. Murakoze. Gorunani no kuvuga yuko novuga nti ruri muri vya bikorwa bine vya papa byo kumesha inkuru nziza kwisi yose. Turabizi ngaha mu Burundi harazwi cyane bwa butumwa bw'imikangara y'Imana, abana batoye bamenyesha inkuru nziza kwisi yose. Ngaha mu Burundi harazwi cyane na cya gikorwa cyo kumesha inkuru nziza cya papa cyo kumesha inkuru nziza bita novuga nti les jeunes missionnaires, no kuvuga ugwaruka rumenyesha inkuru nziza. Turazi yuko twitegurira gutegera neza no kwibutsa imiryango ihamagare kumesha inkuru nziza kugira ngo umwana avutse akuze afise uwo mutima kumesha inkuru nziza, abaye umuntu ariko arakura ashika mu bigero akumva yuko uwo mutima awukurana, naho yubaka akumva yuko uwo mutima awukurana akubaka rukristo akamujya mu inkuru nziza. Ubu rero aho tugeze no kugira ngo abasaserdoti abihebe Imana abafurera ababikira abo bose bafise ubwo butumwa bwo kwigisha igihugu c'Imana cyose babitegere banyengetere nabo basubire bandanye bavyinjiza mu gihugu c'Imana cyose, bumve yuko twese turi abamissionari duhamagara kumesha inkuru nziza kwisi yose mu byo dushoboye, mu kubasabira gusabira ubutumwa, mu gufasha mu mfashanyo dushoboye, gutyo kugira ngo twumve ko dufise uruhara twese bwo kumesha inkuru nziza kwisi yose. Ego murakoze. Murakoze cyane. Uwundi yagize ati amahoro ya Kristo, Ndejide niyo nkuru muri Paroisse Mbogora. Mbega none umupatiri uwari we wese ararikuriwe kuja kumenyesha inkuru nziza hanze y'igihugu c'amavukiro? Arakoze cyane uyo Ejide muri Paroisse Mbogora. Nibaza yuko kugira tuze kugira ikiganiro kugira ngo twese tutegere cyo kimwe ko umusaserdoti wese umusaserdoti wese ahamagariwe gutegera kuko butumwa bumwerekeye. Umusaserdoti wese uwihebe Imana wese umumenyesha Imana wese umenyesha Imana arigisha abana batoyi akababwira ati ntimuraka abana b'u Burundi gusa muri abana bisi yose muhamagara kuzokora mu mutima kumenyesha inkuru nziza kugira abandi bana bo kwisi yose nimwakora abandi bose bamenye inkuru nziza. Noneho so umusaserdoti gusa zuhebe Imana gusa si abana gusa ni twese twabatijwe, ubatijwe wese n'umutumwa, ubatijwe wese ahamagara kumenyesha inkuru nziza kwisi yose afatiye kuri zangendo zibiri ukusabira amenyesha inkuru nziza mu kuvuga chapelle ya missionnaire. Ndazi ko ubu irikira menyerwa ariko aramenya abantu benshi mu kubasabira mu kumva yuko asabira abantu bari kwisi yose abafise ku mutima, ariko n'igihe hageze yuko atanga agafashanyo agatererano akabikora mu gihe nawe bishoboye gushika aho hantu erega birashoboka akamenyesha inkuru nziza. Canke ari nk'umuntu muri Kristo murayike afise uburyo agafasha kutanga intererano mu baseminari kugira ngo arere. Twazi yuko kugira ngo umuseminari aregwe canke we Imana yategurwe birasaba uburyo, afise uwo mutima kubasabira aranabafasha akabagura utuntu tukenewe akabahira amayishuri, gutyo byose ukumva yuko twese dufise uwo mutima ukomeje inkuru nziza. Murakoze. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana. Turashimiye cyane umusaserdoti w'umukama ariko adufasha gutahura. Nagoma mbaze yavuze ko Paulo Mana yatanguje ivyo bigo twobibarizahe? Murakoze. Navuze yuko ivyo bigo bijanye n'uwo mutima wo kumenyesha inkuru nziza mu bindi bihugu cyane cyane mu Taliyano birahari. Hariho ibigo usanga abantu barimwo bose bafise umutima wo kumenyesha inkuru nziza bagateranya uburyo bakarungika aya masengero. Tubona hari amasengero menshi yubatswe n'uburyo buvuye hanze kugira ngo bafashe ati makereza yakiri inyuma. None rero ivyo numva umenga uwo birondera bironka cyane cyane ndiko ndavuga muri ibihugu biteye imbere bafise umutima wo kumenyesha inkuru nziza mu bihugu bikenye. Murakoze. Ego murakoze. Nitwa Elias agize ati umusaserdoti yova muri Paroisse akaja mu kindi gihugu ngo ntivyaba bitera ikibazo ca Paroisse canke diocese yavuyemo?
ndashobora kumubwira nti erega nico gituma navuze yuko igihe umusaserdoti Paul Mana ayigisha ubwo butumwa bw'urunani bw'abasaserdoti bashaka kumenyesha inkuru za kwisi yose barategurwa umwepiskopi ntushobora kumukura hadafise undi amusubiriza oya mugihe amugenye kuja kumenyesha inkuru nziza ahandi mu bindi bihugu turabisa abasaserdoti barundi bari mu bindi bihugu bararonka umwanya wo kwitegura baramya bakaronka inyigisho bakumva yuko bagiye biteguye none baza yuko atangorana byotera ari ibintu biba byatunganijwe neza yitondewe maze bikaranguka neza murakoze cyane mu buhinga bw'ibyuma Elade dushiremo akaririmbo tumira amate cyo tubandanya mu kanya n'ikiganiro cyacu. Yemwe bakristo bo kwisi yose abakuze n'abana abize n'abatize nimutega amatwi twebwe baririmbira amana muri Chorale Saint Amour Dio mu Marambya tubayagira uruhara rw'umwe wese mu gushigikira ibikorwa bya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo kwisi yose. Namwe dutora akarorero keza ku mikangara y'Imana yo mu gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo bagiye hamwe barangura igikorwa cyo gusengeranira no gushira hamwe byo batunze mu ntumbero yo gufasha bene wabo bari mu marushwa. Cyo gituma twebwe abatowe n'Imana dusabwa ngo bya papa byatangujwe nande ni Maria Paulina Jariko akaba yatanguje ko cya papa cyo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose mu ntumbero yo kubaka abantu basengera gutunga abasaserdoti n'abamenyesha amana no kwandika Bibiliya. Ni Musenyeri Karoli Forbe Johnson uwo akaba yatanguje imikangara y'Imana. Ni Yohana Biga uwo nawe akaba yatanguje ko cyitiriwe Petero Mweranda umutumwa gifasha mu kubaka amaseminari mato n'amakuru kurondera ibitunga abaseminari no karehiriza ubwenge abamaze gucika abasaserdoti. None rero bakristo mutwumva ni muze tubigane gukora ibikurikira. Korale Rukundo Rweranda rw'Imana hariya mu Marambya barakoze cyane kuri aka karirimbo baduteguriye
ati abakristo barayike twese nidusabiranire twigishanye dushire hamwe n'abungere bacu kugira ngo inkuru nziza Yesu Kristo ishikire abantu bose. Mwese muriko muradukurikira murashobora gusangira ikiyago n'ikiganiro natwe mu kutwandikira ubutumwa canke kutwakura. Inimero mwakura ko ni 22 28 ubusa 650 canke 72 42 47 canke 68 38 ubusa 639. Ndabasubiramwe inimero mwakurako abakoresha za amatelefone mu biro canke mu nzu ni 22 28 ubusa 650. Abakoresha umuhora wa Econet ni 72 42 abakoresha umuhora wa Mitere mwakura ku 68 ubusa 639. Ndababwira nimero mushobora kwandika ku ubutumwa busanzwe canke mukandika kuri WhatsApp ni 76 amajana 532 amajana 7 nimero ya nyuma 76 amajana 532 amajana 7 muyandika ku butumwa gusa busanzwe canke mukandika kuri WhatsApp kuri iyo nimero nyene. Ubutumwa bwanyu, interano zanyu, ibibazo vyanyu bizaba bishitse. Ndabona rero ubutumwa bumaze kuza mukanya tuca tubushikiriza umutumbire kugira ngo yishure, ariko ngomba mbanze ndababaze Patiri Jean Dieudonné muriko muradufasha gutegera urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo biyemeje kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. Muri urwo runani ibikogwa barangura abari muri urwo runani n'ivyahe? Murakoze. Twitegereje intumbero y'urwo runani ko ari ukwigisha no gukwiragiza uwo mutima wo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Bahamagariye gukurikiza ibikorwa bikurikira. Bwa mbere gutegura inyigisho mu gihe cy'amanama, mu gihe cyo kwikebukana no mukamaco bitaro trete, mu madiocese, mu maseminari makuru na mato, mu mashure y'abihebeye Imana ndetse no mu bihebeye Imana nyene, mu manovisi, kugira ngo bategere kubwo butumwa buberekeye kandi bubarindiriye. Gutunganya imisi yo kwigisha ubwo butumwa nkomeza mutima mwibanga kugira ngo bose bakabura umutima wo gukwiza hose inkuru nziza. Ikindi gikorwa gira kabiri novuga gahamagariye gukorwa nuko gukunda gusoma ibinyamakuru bijanye no kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Tukamenya ibinyamakuru bivuga abamaze kumenya inkuru nziza uko bangana. Nk'ubu tuko turavuga yuko hariho nk'imiliyardi zirenga 5 taramenya ijambo ry'Imana ku muradi umwe n'igice uzuye Yesu Kristo, haba abakatolika canke abaportisani bari hamwe umuriyadi umwe n'igice ku miliyardi 5 zirenga bataramenya ijambo ry'Imana, kandi ari miliyardi zirenga ndwi. Murumva yuko ariko wagihambaye cyane. Gihe muvye wacu Papa Mweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri avuga ati igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza kiracyari ku ntango, abantu bakabitegera kumwe kugira ngo bumve yuko ujukuri ari gikorwa nkenerwa, ariko ngombwa. Harakenewe gukwiragizwa inyigisho zizwi na Eklezia mu bijanye n'ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza abataramenya Yesu Kristo. Gutegura no kwigisha no gukwiragiza inyigisho mu basaserdoti, abafurera, ababikira, abamenyesha Imana, abakristo barayike bafise umutima wo kumenyesha inkuru nziza. Nibindi gufata kumenyesha ijambo ry'Imana, kwibuka yuko umukristo wese abishoboye ashobora gufasha kurera umuseminari, gufasha kurera uwitegura kumenyesha inkuru nziza. Agatanga n'uburyo akabona musabira kumva yuko Eklezia ubutumwa bwayo bwa mbere ari kumenyesha ijambo ry'Imana. Eklezia naho turazi ko ari imwe kandi ishingiye ku batumwa. Murakoze. Allo? Ni sawa. Mwiriwe neza. Nasoma ndabakengurukire ku bigize muri komuradusikiriza. Muri bande muri hehe? Hakabimana Felix muri paruwase ya Uyengero segiteri Kisuka. Murakoze cyane. Murakoze namwe kimani bahetaje muwandanye muturyohe. Murakoze. Ego Felix nawe nyene turamukengurukiye. Rero tubandanya n'ikiganiro. Ndabona ubundi butumwa bwamaze kuza. Concorde Nduwayo Imakamba ati none umuntu yomenya gute ko ari karamenyesha inkuru nziza by'ukuri? Arakoze Concorde Nduwayo Imakamba. Novuga nti yomenya gute ko ari karamenyesha inkuru nziza by'ukuri. Navuze gusabira ubwo butumwa ko umuntu yitanga ahaherereye muri paruwasi aherereyemwo,
akavuga ati ngiye kugira igikorwa ngiye gukora nshoboye n'inguvu zanje n'urukundo kwanje rwose nkora ubwo butumwa ari nko mu mahari akitanga bikwiye akumva yuko hageze kwa gutegwa kamo ko muri ca gihe cyuko abakristo hamagara gufasha eklezia yacu akavyitaho afise uwo mutima akabigira azi yuko icakora ari kugira ngo Kristo amenyekane hageze gutanga twadufashanyo tuja mu bihugu bindi kugira ngo Kristo amenyekane akumva yuko bimwerekeye no kuvuga hari hose akabikorana umutima wa Kristo kugira ngo Kristo amenyekane ari umwigisha akigisha afise umutima wo kugira ngo abantu bose bamenye bave mu bujuju kandi mugabo bamenye n'Imana. Murakoze. Umunani ku murongo. Allo mwiriwe neza. Namahoro. Ego muri bande mutwakuye muri hehe? Ndakarutimana Edouard muri Paruwase Rukundo. Murakoze cyane murashobora kubaza canke mugaterera. Icyo nagira ndaje nk'abariri na uruhara dufise no kumenyesha inkuru nziza ni uruhe mbega aririmbira Imana mu kumenyesha inkuru nziza kenshi babikoresha mu kuririmba akaririmbo y'abaso genda gute kugira ngo gashike. Murakoze. Arakoze kuri icyo kibazo nk'umuririmba Imana uruhara rw'iyogomesha inkuru nziza nuruhe ubwa mbere no gutegera yuko yabatishwe kandi ahamara kugendera batisimu yiwe aherereye nimba ubwo butumwa bwo kuririmbira Imana akaburangura mu mutima ufise werekeye gushingira na Yesu Kristo akabigendera aherereye mu paruwasi arimo akabikora neza gutyo abakristo bumviriza ijambo ry'Imana bumviriza indirimbo baririmba zikabubaka zikabahindura ubuye aho tugeze bikoresho ngurukana bumanyi birahari birafasha kugira ngo. Allo umunani ku murongo. Mwiriwe neza. Ego muri bande mutwakuye muri hehe? Ego. Ego. Ego ababijejwe bacumbitse ico kibazo bazoheza babitunganye muduca mu bimenyeshwa. Murakoze. Eko none rero turashimira cyane nabo baza barabaza ibibazo cyane tugaruka kuri ibikorwa vya papa byo kumesha inkuru nziza cyane kuri urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana abamenyesha Imana barayike bafise umutima wo gushaka gushikira ubwo butumwa tubibutsa yuko ubutumwa ari ubutumwa ngombwa bwo kuri twese. Murakoze. Ego murakoze haro wajije ikibazo ti mwiriwe neza natwe ugwaruka mu dufasha iki kugira ngo dushobore kumenyesha inkuru nziza ya Yezu ko ubu duhura n'ibidusamaza byinshi no mukristo ativuze izina. Arakoze cyane ugwaruka rurafise uruhara runini rwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo mu gutegera kugaruka kuri yabatisimo niho ngoma kugaruka kuri kwa ya masakramento baronka bakagendera masakramento kugaruka gukunda gufasha aho bari mu maparuwasi yabo canke mu buzima bwabo bagakora ibikorwa byose vyiza bikomoka ku mutima wo kumenyesha inkuru nziza. Ega igikorwa cyose ciza nkuko tubivuga mu bikorwa vya papa igikorwa cyose ciza umuntu akora bisigura ikintu cyose ciza umuntu akora yitanga ngo inkuru nziza imenyekane ku isi yose. None mu gihe rero bo kwita gukora neza basanga ariko barakora ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza bakumva yuko nabo bagira uruhara mu buzima bwabo bwo kuva ngaho aho bari bakaja kure kumenyesha ijambo ry'Imana. Murakoze banyitaniye mu ngere Steve nkaba nari nshaka kubaramutsa mwese bakunzi ba Radio Maria nkabakurikira ngo ari muri ngo kabakukira paruwase Ntega muri diocese ya Muyinga ngo mugabo muri umwande kabari kadukurikirana ari muri gihugu ca Tanzania igihugu kibanyi nawe nyene turamukengurukiye. Ndabona ubundi yanditse ubutumwa ni Emmanuel ngo ari ku Gifugwe ngo ndabaramukije amahoro ya Yezu Kristo ngo utarimvukira ntiyomenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngo kandi ngo
uwari we wese afise ukwemera yoheza akamenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo nibaza ko mu muco ko mwari mwamaze kubivuga yego arakoze nivyo twavuze nyene mu gihe uri imvukira uvuga uti ngiye mu kindi gihugu aho ushitse reka ntubukina imvukira yaho mu kugenda uvuga uti mbeho nkabo ngiye kumenyesha inkuru nziza hama ndamenyesha ijambo ry'Imana none rero no kwemera niko kujana niko kubakura niko kudufasha kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose murakoze kandi agize neza murakoze hari ubundi yitwa Pacifique ari mu Rutana ngo ashaka kumenya kugira umuntu abo murayike ngo ico bisaba nimva ko basigura amajambo amwe mu tuzo turakoresha yego mu Kristo murayike no wese yabatijwe azi yuko azi ico yemeye yiyambitse Kristo yafanye na Kristo gehe yabatizwa akafana Kristo kazukana muri yo batisimu akahaba umuntu yakomejwe n'umutima mwiranda niwo mu Kristo murayike nicyo ahamagara gutegera arakoze cyane ko bazico kibatso murakoze uwundi yabajije ati ndabaramukije nagomba kubabaza mbega umuntu kugira aje mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza atogwa n'abantu canke n'umuhamagaro w'Imana avuze neza navuga nti n'umuhamagaro w'Imana n'umuhamagaro w'Imana bwa mbere avyumvamwo akumva yuko mu buzima bwiwe atakindi cyo mubeshaho ataruko Kristo yomenyekana n'umuhamagaro w'Imana uza mu mutima wiwe ariko rero agafashwa kandi n'ab'Imana yatumye kugira ngo bategure abo abantu bafise uwo muhamagaro ukuvuga yuko rero byose tubikora muri iyo Mana nyene mu gihe mu buzima bwacu vuga tuti turifuza yuko twoharanira ubweranda ko abantu bose bohaberanda ego umuvyeyi wacu papa aravuga ko kumenyesha inkuru nziza ari inzira y'ubweranda kumenyesha inkuru nziza muri eklezia ni inzira y'ubweranda bu missionari canke avuga ati no missionari bweranda nibiza rero ko gukabura ubweranda mu babatijwe wese mu muryango wa eklezia mu bakristo bose bihamagariwe kukomera mu buzima bwacu murakoze ndabona intererano y'uwundi ni Frera Serus Mpawe n'Imana mu muryango wa bene Paulo agize ati ndabahaye mwiriwe nongera ndamutsa umutumire ndamukengurukiye cyane ku muco ariko araduha interano yanje nuko uwihebeye Imana canke umusaseredoti kumenyesha inkuru nziza ni gikorwa ngombwa ngo ahamagariye uwo wese wo mu rugo runani ko yorukomeza murakoze turamukengurukiye cyane yego turamushimiye cyane twese turi mu rugo runani niko bimenya arakoze cyane Serewusi murakoze reka tumira amate n'akaririmbo Erade mu buhinga bw'ivyuma tumusavye adushiriremwo hanyuma duce tubandanya ndetse duhave tuja ku musozo w'ikiganiro Mwana wewe
Ego turabandanya n'ikiganiro turiko tuyaga n'uyu mutumire reka radusigurira ibijanye n'urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike biyemeje kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mbega ni bande neza na neza baja muri urwo runani? Murakoze cyane abaja muri urwo runani rwo kumenyesha inkuru nziza n'abasaserdoti bose. Abasaserdoti bose begukora amadiyoseze. N'abasaserdoti bose bihebeye Imana bafite uwo mutima wo kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose bari mu iyo miryango itandukanye. N'abafurera bose baba abafite uwo mutima kuva kera bihebwa ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose bari hirya no hino, nabo bose bakora mu madiyoseze wabo nabone bari mu runani baramagaye gutera imbere. Abihebeye Imana nyene ababikira ntibagiye kandi n'abaseminari abo bose bitegurira iyo nzira. Abaseminari mu maseminari makuru, abari mu maseminari mato abo bose bari mu mazu marerero ategura abihebeye Imana babafurera babikira abo bose bari mu rugo runani. Tukibagiye kandi n'aba bavyeyi babo babavyaye babatabari intambamye kugira ngo baje kwihebera Imana nabone bari mu rugo runani, kuko aho babaye barafise umutima wo kwibutsa no gufasha abandi kugira umutima aho babaye mu gwaruka. Nariko ndavuga abavyeyi b'abasaserdoti, abavyeyi babihebeye Imana, abavyeyi b'abaseminari, nabo basaserdoti bose bari mu yandi madiyoseze bagiye hanze kumenyesha inkuru nziza batumwe n'abepiskopi babo. Tutibagiye rero nabo bakristo bose bavuga bati turifuza gushigirwa ubutumwa kugira ngo Kristo amenyekane kw'isi yose, kuko bavuga bati umwera ubibukuru ugakwira hose. Mu gihe abasaserdoti bari imbere y'abandi, abihebeye Imana bari imbere y'abandi, abafurera n'ababikira bari imbere y'abandi, bavyumvise igihugu c'Imana cyose kizoheza kibitegere. Murakoze. Ego murakoze cyane. Ngaha mu Burundi urwo runani hari ibikorwa rumaze kurangura, mbega rutunganijwe gute ngaha mu Burundi urwo runani? Murakoze cyane. Navuze yuko ari igikorwa kimwe muri bya bikorwa bine vya papa byo kumenyesha inkuru nziza. Muri bimwe bine vya mbere bimwe tuzi imikangara y'Imana, kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose ari propagation de la foi, turavuga Saint Pierre Apôtre aribo gwa abasaba umugwi urimwo abaseminari abose n'urunani rw'abasaserdoti rero guhamagara kumenyesha inkuru nziza. Aba ni umugwi umwe muri bya bikorwa bine vya papa. Ngaha mu Burundi rero turakenguruka cyane, dukengurukira Eklezia y'u Burundi, dukengurukira inama nkuru y'abepiskopi, dukengurukira episkopi ajejwe ubutumwa mu nama nkuru y'abepiskopi, dukengurukira nyakubahwa Salvatore Ngendabanyikwa ajejwe ubutumwa mu Burundi, kubona yuko tugeze ku rugero kuko baba baratanguje bagashiraho abasaserdoti bakejejwe ubutumwa mu madiyoseze atandukanye. Harimo abasaserdoti, harimo ababikira mu madiyoseze atandukanye bajejwe ubutumwa bw'urwo runani. Tukaba twaramaze kugira n'inyigisho zerekeye ubwo butumwa kubihebeye Imana bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hari kugenekerezo ya 24 na 25 Gitugutu umwaka wa 2020. Tukaba twaragize n'ubutumwa nyene mu Gitega tubimenyesha hari kugenekerezo ya 9 na 10 iki mwaka wa 2021 kugira ngo abihebeye Imana bavyumve. Tukaba duheruka kugira n'inama imuyaga aho twaronka inkuru nziza ubwa mbere, tukagira inama turi kumwe n'abasaserdoti n'abihebeye Imana bo mu madiyoseze yose atandukanye kugira ngo twitunganye tumenye tukwiye gukora muri uyu mwaka turimwo. Murakoze. Ego murakoze cyane. Witwa Bukuru Jean Pierre agize ati Kristo amenyekane ndamukiriza umutumire yabumvise. Yemwe turamushimiye umutumire. Twese abakristo twabwirizwa kuzirikana ko uwabatijwe wese ari umutumwa atari umurorerezi mu kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Turamushimiye cyane. Murakoze. Ego murakoze. Tuko turaja ku musozo w'ikiganiro kuri urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike. Ni jambo ijyahe abariko baratwumviriza bose igarana uno munsi mufatiye kuvyo muriko murategekanya kugira ngo rutere imbere kandi abakristo bose bashobore kugwitabirira bitabirike ko cyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ijambo nobwira uwo wese arikanyumviriza abo bose vyerekeye twese twabatijwe ni rya jambo Yezu Kristo yabwira abigishwa biwe mu nkuru nziza ya Mariko igabanishije 16 akarongo 15. Mariko 16:15 avuga ati kwirisi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose.
y'ikiremwa cyose. Niryo jambo numva noshimikira ko kugira ngo twumve yuko uwe wese amaze kutegera ubwo butumwa yo kabura umutima wiwe akabwitangira kandi akumva yuko ariko waciwe ngombwa nkuko mvuga nje kutubwira kandi ntabe nk'umurorereze ariko yitange uwo ko ashoboye kose kugira ngo Kristo amenyekane kwisi yose no bantu bose bo kwisi yose. Murakoze cyane Patrick Jean Dieudonné ndaboroheye mu missionnaire mu muryango w'abasaveriyano mukaba muri umunyamabanga ku rwego rw'igihugu cacu c'u Burundi kwiko ca papa c'urunani rw'abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike biyemeje kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Nanje ndabakengurukiye. Nanje nyine ndabakengurukiye kuri akanyampaye kandi nibaza yuko n'ubutumwa tuzobandanya kugira ngo ababyerekeye babitegere bavyumve. Murakoze. Ego murakoze. Turumva yuko dufate kubibazo babajije hariho byinshi bitarategerwa na twebwe abakristo bo ngahe Burundi. Twizgiye ko hanyuma nitwasubira tukabakenera muzogaruka mukadufasha mukatwigisha. Ego cyane nzobigamburuka. Murakoze cyane. Ego murakoze. Reka nkenguruke kandi mwebwe mwese mwaramuteze amatwi kino kiganiro cy'ibikorwa vya papa byo kwiza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Nkengurukiye cyane cyane abashoboye kwakura abanditse ubutumwa muri kino kiganiro bose ndabakengurukiye. Eka kandi nkengurukire na radio yafashije mu buhinga bw'ivyuma. Jewe Joseph Nizigimana indemeshe kino kiganiro ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya nyene mugira urugendo rwiza mwikarema turimwo tugana wa musi mukuru hambaye cyane mu buzima rukristo bwacu. None rero tuzoheza dusubire mu kindi kiganiro kuwa gatandatu za ni isaha 10:30 naho butaha. Muhejeje kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa bya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi. Naho ubutaha.